twakoranije abakorera mu gisata c'amahoteli n'ingenzi kugira ngo tuganire ivyerekeye amakori n'amatagisi. Ivyo biri mu ntumbero y'ikigobe kuko tubonana n'abajejwe imirimo itandukanye. Imirimo itandukanye ni ukuvuga aha anye twakoranye n'abari mu gisata c'amahoteli, ubuheruka Igitega twarabonanye n'abakozi b'Imana barongoye amashengero n'amadini. Ubundi tuzobonana n'abakorera mu gisata c'urudandazwa ndengambibe. Ni ukuvuga rero ni ukuvuga n'ibintu biri kuri plan d'action intumbero y'umwaka kugira ngo tuganire n'abo bantu baje ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu kugira ngo tumenye imyitwarariko yabo kuvyerekeye amakori n'amatagisi, baterere twumve ingorane bo baba bafise kuvyerekeye ko amahoteli canke ingenzi zagabanutse kubera ikiza ca coronavirus. Twese turabizi ngaha mu Burundi turakurikirana amakuru yo kw'isi hose, twese turabizi. Igikuru rero mu kigobe ni nk'iki twagize no gushira hamwe inama n'ingingo tukaguma tuganira n'aba bakora muri iki gisata c'amahoteli n'ingenzi, kuko murabizi neza yuko umuntu ariha ikori canke itagisi ku nyungu. Mu gisata c'amahoteli utunenge dukunda kwibonekeza no kudakoresha neza ya fagitire yemewe n'ikigobe, kuko amahoteli murabizi abakiriya baraza hanyuma bakagira ivyo bafashe bakariha ivyumba. Muri ico gihe rero akanenge nyamukuru gakunda kwibonekeza twita fraude fiscale ni ukudakoresha neza ijya fagitire yemewe n'ikigobe. Twebwe turagura ibintu ku bantu babirima barimye muri byasho ibintu rero yikoreye igitebo zarafatiriye, murabizi namwe sibyo babwiye uragura mugo nta fagitire akura mu isoko. Ubwo rero tuzeye mbere katugusaba ya TV biratse ko récupérable no yarishiye uzo récupérer cyo dusaba yuko TV yabo ikuraho akaba zero. Iyo dusaba cyane ikiyo ca crédit d'impôt ari avantage baha abantu cyo mu bisi dans le secteur basanga ziranditse mu zagiye mu ngiro, bavuze ibyo ma facilité akuye aho nubanze ngo déclarer gatatu kane. Dusaba rero ko iyo embo ko bayivuze bayiguhaye wifise ku rupapuro nibashire ku mashini hageze kuriha ibi detective ibe muri cyo baritakuriha.